kuja bakwisi n'ukwitonda kuba kwisi turabaramukije bakunzi wa Miremeka itariki 19 mu Kakaro niho nyakubahwa aserukira Fondation Femidejabat yatanze ubushimwe ku bantu batandukanye. umuntu n'uwavugwa neza ahari hose na bose. Ivyo birori bikaba vyuguruwe n'umugwi Akiwacu Band hamwe n'umugwi Ndangakaranga. Urongoye iyo Fondation akaba yatanguye guha agashimwe umutama azwi ku izina rya Bakiriho Mathias. abantu baza karimbo kabishije twese bagashirako mama shegero akarimbo ka Mathias ngaha kugira tubereke yuko ivyo wakoreye igihugu abana b'Uburundi babikunze ntabwo bazira bafashije cyabafasha urumva ishengero ryose riri hano ryaje gushikira kino gikorwa vyerekana yuko bagufise ku mutima. Rero Fondation yacu ishobora kubasha harimo amafaranga ibihumbi 500. Bakiriho Mathias hamwe n'umuryango wiwe bakaba baca bagaragaza umunezero mu gushimira iyo Fondation. Thank you.
barakuze bose n'abakobwa barakuze cyane kuva twebwe papa tubyara twumva bakunda igihugu ariko nta kamaro na kimwe twari bwabone bivuyemo nukuri no munsi turaryohewe cyane niyo mpamvu havuye Matiyasi hakaba haciye hakurikira Ciza Silvestre benshi tukaba tumuzi mu ndirimbo yitwa Urundi mutima wa Afrika. Femidejabat nukuri ndakuye byinshi cyane kubera ko mugiteka ubugiteka n'ikibona gikwiye hariho abandi baragiye kumugoro ariko bwoye nduruka hafi kanyaro aragira gatero cy'amajana n'ibindi naraje gukora umuziki nkaza nkakugize umuziki sinarizi yuko umunsi w'Imana yotumye yora Femidejabat kandi ibyo bose by'ubukorwa Femidejabat iyo nayimenye nabashijwe n'umuntu witwa Akiwacu Sabo gusa yarahaye agashimwe abarongoye iyo fondation mu ntara zitandukanye n'abandi benshi burira bugaca bakwisi n'ukwitonda ikaba vyari bibereye ijisho ukuntu yabahaye ubwo bushimwe kandi akabubahana n'umutima w'urukundo kuba kwisi n'ukwitonda abantu bose si bari bose kusi hari haza n'abandi bose bariho yacumuka abantu nabi isi nawe yarabaho yacuma abantu nkawe reka kwica mutare twese tukeneye kubaho mu mahoro n'urukundo kirazira kwica sigeho reka abandi babeho kuba ivyo birori bikaba vyari vyitabwe n'abantu sinzi bakunzi ba Miremeka ikiganiro cacu kikaba gihereye ngaha ntimwibagire kugira subscribe na notification hamwe no gupartaja murakoze kuba kwisi n'ukwitonda bagenzi kuba kwisi n'ukwitonda